Ndiniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kumonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki haba mu nkino haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose bariko aravugwa mu kibano naguhe kaze rero we munywanyi duhana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tugushikiriza kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri imwe rudende iba yabakoreye amakuru afise amatohoza. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye irindi tetaka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwanywanyi mwaba mwiteguriye gukurikira amakuru n'ibiganiro kumonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka ronda guhe kaze mbonere ko ndana kwibutsa zimwe mu ngigo nkuru amakuru yacu agira ashimikire ko muri aya masaha mu gihe umutekano ubandanye utosekara hagati ya Repubulika y'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda kuri ubu ibintu birakomeje kugaragara mw'isura itari nziza nyuma yuko kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 25 Ntwarante 2025 yashikirije amajambo ateye ubwoba ku gihugu c'u Burundi aho ku gihugu c'u Rwanda aho nyene yagirije igihugu c'u Rwanda ngo ko coba arico gitera inkunga umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 kuba waba uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe kandi iyi ari ingingo leta y'u Rwanda idahengeshanya guhakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi mw'iri joro nyene rya kwigerekerezo rya 25 Ntwarante 2025 ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranaga ikiganiro n'umumenyesha makuru wa radio BBC ivugira irondere mu Bwongereza yashikirije ko ngo mu gihe umugwi wa M23 uzohirahira ugatera u Burundi ngo ntago bizitwa ko ari umugwi wa M23 uzoba uteye igihugu ahubwo ngo bizokwitwa ko bizoba ari igihugu c'u Rwanda ngo giteye igihugu c'u Burundi. Acavuga ko rero na nyuma yuko ngo uwo mugwi wa M23 uzoba uteye i Burundi ngo uturutse muri Uvira ngo leta y'u Burundi nayo izoca itera u Rwanda ngo yinjiriye mu ntara ya Kirundo maze ngo igaca ifata umugwa mukuru wa politike w'u Rwanda i Kigali. Ibi biruko kandi mu gihe n'ubundi iminsi iheze umutekano ndetse n'ubwumvikane hagati ya leta y'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda bitari ivyifashe neza. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama avuga ko ngo umwansi u Burundi bufise atawundi ari u Rwanda. Ibi kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije ubwo ndetse yari yagendeye abanyagihugu b'u Burundi aho nyene yari yabagendeye mu ntara ya Kirundo yaciye abwarira abanyagihugu ko bagomba kwama barikanwe ngo kubera ko atawundi mwasi u Burundi bufise ngo ari u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu ivyo yikoreye yikwegeye ko umucanwa imurugwi biravuga ko kuri ubu ngubu umugambwe CNDD FDD urashobora gutembagazwa. Istangazo ridahumuriza umugambwe CNDD FDD rirasohotse rigabisha perezida w'u Burundi ko umugambwe CNDD FDD ndetse n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye igomba gutembagazwa ngaho mu Burundi. Amatwa dusumira rero ndetse n'amakuru duhawe n'amasoko yacu kubiriko birabera ngaha mu Burundi nuko kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye aciye akoresha inama y'ikibirako kugira ngo barabire hamwe kungene ivyo bintu ngo vyoba bigiye gutegurwa ndetse no kugira ngo bacungere umutekano w'igihugu c'u Burundi. Reka kandi tubandandirize amakuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Amakuru duhawe n'amasoko yacu mu Burundi biravuga ko uburongozi bwiza ngo vyoba ari bwo musingi w'iterambere rirama ngo ntivyokunda kandi ko gushika kumona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 ngo giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 ngo mu gihe hataratsimbatazwa uburongozi bwiza mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi byashikirijwe ibi rero bikaba byashikirijwe n'aborosha mu nyigisho zijanye n'uburongozi bwiza yatangujwe
yatunganijwe kuri uyu wa 25 Ntwarante 2025 ku ndongozi zikorera mu bisata bitandukanye muri komine Rumonge. Izo nyigisho zatanzwe n'ishirahamwe International Christmas Ministries ICM, ngo zigizwe ahanini n'ingingo n'ivyigwa bishika kuri 9. Icigwa ca mbere uburongo ngo ni ubushobozi bwo kubaka abagukikije. Ica kabiri icigwa ca kabiri ngo kubumbwa n'ivyo ufise. Icigwa ca gatatu umurongozi n'umuryango wiwe ngo uburongozi bwiza buhera mu muryango. Ica kane ibanga ngo ryo kurangiza neza mu burongozi. Ica gatanu impamvu ngo nyayo ngo kuba mu burongozi. Icigwa ca gatandatu urugendo ngo rw'umurongozi, mbe ngo kuki abarongozi bamwe batera imbere abandi ntibatera imbere. Icigwa c'indwi kugwiza umwimbu mu burongozi. Icigwa c'umunani inkurikizi ngo z'amanyanga ku gihugu. Icigwa c'icenda ikiguzi ngo kibereye kurihwa kugira umuntu abe indongozi nziza. Musanteri wa komine Rumonge Minani Augustin ari nawe yatunganije izo nyigisho yarashimye abazitavye maze abasaba gushira mu ngiro ubumenyi ngo bari baronkejwe. Ico mwomenya kandi nuko ishirahamwe ICM canke se International Christmas Ministries bimenyesha ko intumbero ngo ryihaye ari ugukwiragiza izo nyigisho zerekeye uburongozi bwiza ngo ku ndongozi zo mu gihugu cose ngo c'u Burundi ngo baramaze gushika mu ntara zose zigize igihugu. Mu yandi makuru kandi tuyabandanirije muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe umutekano n'ubundi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ubandanya utosekara. Kuri ubu ngubu rero ibihugu bigize ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse na SADC, aho rero abahuza batanu biyemeje gutanga ubufasha ngo mu by'umutekano w'ibihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri abo bahuza batanu bari baserukiye iyo nama y'abahuza ni uwa mbere ni Uhuru Kenyatta kuva muri Kenya, Olusegun Obasanjo kuva muri Nigeria, Kigarema Motlanthe kuva muri Afrika y'Epfo, Catherine Samba-Panza ndetse na Sahle Work-Zewde bahoze ari abakuru b'igihugu ca Ethiopia. Aba rero bakaba bateguye ngo kuca babishira mu ngiro ngo kuva aho baviriye mu nama. Murabizi neza rero ko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutekano utifashe neza nyene, aho umugwi wa M23 ubandanya ufata ibice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nimeye ko kandi umugwi wa M23 uhanganye n'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'imigwi yitwaje ibigwanisho harimo ndetse n'umugwi wa Wazalendo ndetse na FDLR nkuko nubundi amatwi adusumira abishikiriza. Ikindi kandi mwomeye nuko kandi ibi bibaye mu gihe Angola ariyo yari isanzwe ari umuhuza w'ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Nyuma rero amakuru twahawe n'amasoko yacu nuko ubu ngubu umuhuza wa Angola nyene ariwe Joao Lourenço yagombaga guhuza M23 ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yamaze nyine kumanika imihoho avuga ko ivyo yamaze kubisezera. Mu yandi makuru kandi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gihe n'ubundi intambara mu buseruko ibandanya ifata umurindi, n'ubundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biravuga ko haraye havutse ubundi muhari ngo w'abarwanyi wiyongera ku yitari mice yari isanzwe muri ico gihugu. Biravuga ko rero ivuka ry'uwo muhari mushasha wabagararije muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene
ngo ufise izina rizwi nk'isezerano ry'impindura. Urafise nyine ngo izina ngo ryitwa isezerano ry'impinduka y'abanyagihugu bizwi nka Convention pour la Révolution populaire cyangwa se la Convention pour la Révolution populaire cyangwa se CRP. Rikaba rero ngo rirongowe na Thomas Rubanga yahoze ari imfungwa yapfunzwe na CPI. Umuhari rero ngo watangarijwe muri Ituri, biravuga ko waratangurijwe muri Ituri inyuma y'itangazo ryatangiwe muri Uganda nk'uko amakuru duhawe n'amasoko yacu abandanya abishikiriza. Rero mbashimire mwese twari kumwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.